Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turamukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubaye bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muri canke amasaha mugomba mukurikiranire ko kino kiganiro cacu ni Alidigira neza kuri micro turi kumwe n'umutumire wacu wo mu ntara ya Gitega no muvyeyi akomeye cane reka ndamuhe akanya bidondore anabaramutse. Yesu nashimwe cane ndaramukije abantu bose bariko baratwumviriza. Nitwa Esperance BAVUMIRAGIYE ndi umumama w'abana 6 ndafise n'umukwe n'umukazana ndafise n'umwuzukuru ikirenze ivyo ndi umupfasoni ego nivyo. Turabashimiye cyane mama apotre kumwe dondoro muduhaye bega nigiki wodushingira nk'intahe kuba umupfasoni umutambukanyi w'umwongere nigiki wodushingira ko nk'intahe intambamye mwahuye nazo ivyakugoye bivanye n'imyanya yiwe dusangiza iyo ntahe. Ni birebire cyane biragoye kuvuga mu kanya gatoyi ariko nk'intahe biragoye cyane kuba umukenyezi w'umwungere w'ishengero kuko ntaba ari umwungere nk'abandi bose sibajya baragira inka sibajya baragira impene ariko no mwungere aragiye intama kandi yaragiye intama zitwa abantu no kuvuga ngo adafise umuntu inyuma yiwe amushigikiye ibikorwa vyo mugora. Rero ibibazo bigenda bibaho ni vyinshi cyane mugabo hamwe n'amasengesho turabona bigenda neza Imana ikaduhagararira. Twatanguye igikorwa turi bake cyane ariko icagiye kidushoboza n'amasengesho no kurondera kuba abizigirwa imbere y'Imana. Uko Imana yaduhaye kuba abizigirwa imbere yayo yaciye twizigiza n'abandi bantu baratwizera baraza barakorana natwe umurimo w'Imana. Uyu munsi uri kuramara imyaka 27. Muri iyo myaka 27 tumaze turongoye igikorwa c'Imana twahuye n'intambamye nyinshi, intambamye z'ubukene, intambamye z'abagenzi batari bo, intambamye z'igikorwa c'Imana nyene ubwaco, kandi muri ivyo vyose twagiye tubona ikiganza c'Imana kibana natwe mu nzira zose gushika uyu munsi turiko turaraba ibikorwa twakoze dushobojwe n'Imana naho tugeze turabona ngo ikiganza c'Imana cabanye natwe muri iyo myaka 27 hafi n'indwi tumaze dutanguye ico gikorwa c'Imana. Sinzi rero intambamye twahuye ni nyinshi. Igitega ni intara igoye cyane ariko hamwe n'amasengesho Imana yaradufashije. Amashengero menshi yaratanguye muri Gitega muri imyaka yahera uko ritanguye rikugara ukundi irindi ryatangura rikugara. Tugeze iwacu naho twaca tuvuga tuti mbega ibi biriko birashikira yandi mashengero ntibizodushikira natwe ca twiha intumbero yuko dukwiye gushwara mu ntara ya Gitega muri commune Gitega no mu makomine ahegereye yose twivugira ubutumwa bwiza tubwira abantu ijambo ry'Imana tubakura mu vyaha tubazana mu gakiza. Ico ni caradufashije kuko twari dufise abana twivyariye mu gakiza ni nabo baciye baba abizigirwa kuri twebwe baradufasha kuzamura igikorwa c'Imana kugeza aho kigeze uyu munsi. Ego nukuri. Turagushimiye cyane ku muco muduhaye. Kuba umwungere w'ishengero ni ibintu bigoye cyane kuko bisaba uburyo mu buryo buboneka bw'amafaranga, bisaba umwanya, bisaba bega wowe nk'umutambukanyi wiwe wavyakira gute mu gihe ashoboye kumara nk'imisi 2 canke 3 atabonetse mu muryango ataganira n'abana ari mu gikorwa c'Imana we wavyakira gute? Vyari bigoye kuko iyo umurongozi afise abana igikorwa ca mbere abwirizwa kurongora ni ishengero ryo mu nzu. Iryo shengero ryo mu nzu rero kubera ko twari dufise urufatiro rw'ijambo ry'Imana tugenderako ukutahaba kwiwe vyadusunikira cane kwegera Imana no kuyisobanuza ico twokora muri ico gihe atahari. Twagiriwe ubuntu abana baratwumvira baradukurikira naho bitoroshe kurera abana b'abapastori vyaduciye ko natwe ariko turabasengera nagumye ndabereka ijambo ry'Imana ndabasengera na cane cane nirinda gukoresha inguvu kuko iyo ukoresheje inguvu nabo baca bakoresha inguvu zabo ibintu bikaba bibi. Mugabo nagumye ndabereka Imana nkanabereka urufatiro bohagararako hanyuma agateba kaza yaramara igihe kirekire yagiye ari ngaha mu gihugu ari hanze y'igihugu hose vyanshoboza vyatuma negera Imana cyane. Hanyuma
nkakoresha ivyo mfise nakoresha ivyo mfise harageze n'igihe twakoreye umurimo w'Imana ata amafaranga dufise ata buryo dufise wiyumvira uti mbegeje abana bazorya iki mbegeje ninashika ku rusengero ntihagire igikoreka bazovuga bati kubera barabakene canke iki mwaho hose Imana yagiye haba yigaragaje nk'Imana kandi Imana yatwugururiye umugisha wo mu mutima wo kutagumya ico turonse nticabica umuryango gusa caba n'icishengero kandi numva ndabikora n'umutima ubikunze umutima ukabikunda umutima ubikunze burya igikorwa cyose kiroroha ingorane n'igihe umutima utabikunze rero mu buryo bw'amafaranga ifaranga ryacu ribonetse twama tuzi ngo igice kimwe n'ic'umuryango ikindi gice n'icishengero kandi vyagenda neza cane ego nuko vyagenda. Hari ibintu bikunze kuvugwa cyane ku bana b'abakozi b'Imana wagicishije ko ariko ntiwagishimangiye bavuga ko abana b'abakozi b'Imana usanga ari abana bagorana usanga ari abana bakubagana mbega wewe nirihe banga wakoresheje kugira ngo ushobore kumentena novuga kugumiza hamwe ku murongo mwiza abana bawe bakaguma bakunda Imana kimwe nk'abavyeyi babo? Hariho imyaka igora abana iyo myaka igora abana nabi wacu yarabashitseko irabagora nta rindi banga nakoresheje narasenze Imana baraja mu vy'abandi bajamwo bose barabigiyemwo sinokubesha mugabo nubwo babigiyemwo babijamwo bavuga bati mama niyatubona aratwica papa niyatubona aratwica mugabo jewe sinashira imbere kubakarira kuko iyo umwana yavukiye mu ijambo ry'Imana ryumva gira gute atari ryo rimukoreye kumukankamira no kumukubita no kumutera igitsure ntaco bimukorako narababwira hanyuma nkabasengera Imana nkabereka ngo ibi mugira namba bibabaza umuvyeyi n'Imana irababara rero nimwahitamwe ko bandanya mubabaza Imana n'umuvyeyi nimuhitemwe mwebwe nyene ariko uko imyaka yagiye ijako barabonye yuko gukurikira inzira y'abavyeyi babo ari kintu c'inkoramutima baca baradukurikira uyu munsi n'abakozi b'Imana barongoye amashengero bamwe bafise ingo zabo kandi zihagaze neza ivyo turabishimira Imana ego. Mu Gitega mu rushengero cyane cyane rwa Plein Evangile aho musanzwe mwinjirira ni gihimwe vuga ku bakenyezi baho kubijanye n'ikanguro ingene bari ko barita ibikorwa vy'Imana ico mwe basaba kugira ngo bashishikare ndisabo muri Plein Evangile gusa n'abakunzi ba Burundi Gospel TV badukurikirana buri munsi kugira ngo bumve ico bokora kugira ngo baba abavyeyi beza baba mama beza ego. Vyaratugoye cyane mu ntango kuko urabona yuko ikintu cyose gikoretse mu muryango ari kibazo gifata cyane umukenyezi nambara ubukene nimbara indwara nimbara abana ikintu cyose gikomeye kishikira cyane cyane ku mukenyezi nabo muri Plein Evangile rero ntibabaye parinye baragize ibibazo nabo mu ntara ya Gitega bose turababona turabana ni mu kibano turabona ibibazo bagenda bacamwo ikintu ca mbere kibabaza umukenyezi n'ubukene ubukene burababaje abakenyezi mugabo kandi Imana ishimwe yaruguruye amayira menshi bagenda baja mu dushira hamwe bakaronka udufaranga bakotiza ugasanga barabayeho buhoro buhoro ku munsi ufite abakenyezi bo muri Gitega bafise ubuzima bumwe ni bumwe aho mperereye rero nkunda kubona cyane ni mwishengero rya Plein Evangile habayemwe abakenyezi bakenye cyane hamwe umukenyezi ashobora kuba ari mu rusengero afise agahuzu kamwe atagira icarya atagira n'icariho inzu ndonka aricaye ngaho ntacakora ivyo vyababaza imitima yacu nk'abarongozi hanyuma Imana iratwugurura amaso twuguruye amaso co nogomba n'abandi bakenyezi bo muri mu ntara ya Gitega n'abandi bose bariko baratwumviriza boshirako umutima cane nuko iyo umukenyezi akenye n'umuryango bukenye kandi umukenyezi akenye n'igihugu kiba gikenye ariko umukenyezi atunze umuryango uratunze n'igihugu kiratunze n'ishengero riratunze twaciye tugira umugambi rero wo mwishengero kandi ntitwabikoze kubo mwishengero gusa twaruguruye n'imiryango no kubandi batarabo mwishengero twaciye tugira igikorwa turondera uburyo turiyungunganya turaterateranya udufaranga duke turagira umugambi
mbere washaka cane cane twahagaze ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero mu gitabo ca Rusi igice ca 2 umurongo wa 2 rivuga uburyo Naomi na Rusi bamaze kugaruka bagasubira iwabo i Betelehemu. Rusi ntiyari afise ico akora, nyina bukwe ntiyari afise ico akora. Mugabo Rusi aravyitegereza aravuga ati none tuzoguma twicaye, mabukwe arashaje, tuzobaho gute? Acabwira inabukwe ngo mango ndeka ngende gukora. Inabukwe acaramurungika aramubwira ngo genda mwana wanje. Canumva iryo jambo rirankoze ku mutima, numva no rikoresha mu bakenyezi bo mwishengero kugira ngo nabo bace basohoka bagende babwira abandi bati sohoka mugende gukora. Ca twigita twarihaye izina, ico gikorwa twagihaye izina ngo umukenyezi tera intambwe y'ubuzima. Ko Rusi yagize ati ndeka ngende, nani ntamvuga ngo wa mukenyezi we tera intambwe uhaguruke ugende. Tuca turegeranya udutahe duto duto, ca turatubaha, baca baragenda barakora, badandaza iki utuyoba, uturengarenga, akavoka nimba yakaronse, agatomati, bivana n'ibihe n'ibintu biba vyeze ico gihe. Turabaronga kandi twabaho dutahe duto duto cane. Hariho twahamataye 200, 25, 30, genda ukore. Kandi twababwira ngo zana inyungu, oya twababwira ngo genda ukore, nihagera igihe uzotwereka ico waronse. Uronse inyungu tuzoshima Imana, utaronse inyungu naho nyene ubanze uronke ico urya. Vyadushikanya ahantu uko ingo nyinshi batakirara ubusa, baronka ico barya, abana bakiga. Ariko igihe ca mbere wa muzingo mwirembe wanje haraja gutonda abakenyezi bashika 4 5, ntushobora kubaha nawe ngo bakwize. Abo rero twaranezerewe cane, bimaze hafi imyaka 3 turiko turakora ico gikorwa, kandi turabona ko baza banezerewe cane, barambara, baragira amakotization hagati yabo. Umwaka uheze duca tubashira hamwe tuti umwe wese nazane umutahe twamuhaye, akawuzana akatwereka ati umutahe nguyu n'inyungu ngiyi, nanje narariye, narambaye, abana barize, ibintu byose byaragenze neza. Twaranezerewe cane. Uwo mugambi rero wa mukenyezi tera intambwe y'ubuzima twasanze ariko gaciza cane, catumye abakenyezi bacu bazamuka. Ubu ndiko ndabaraba numva nezerewe cane. Rero notera intege abakenyezi batagira ico bakora, ufise ico yotanga ntapfunye ukuboko, ari kure atange. Usanze umuntu yatanze uduhumbi 105, udufise uyafise agatanga 105, abatanze nk'umutahe w'abantu bashika 10. Urumva ayo mafaranga akagenda agakora, uciye usanga ejo bakuzaniye umwimbo, ukabona umukenyezi aje asa neza, yambaye neza, ukabona uti yarariye biragaragara no mu maso ko yariye. Ivyo biratunezera cane. Rero twotera intege abakenyezi bandi aho bari hose, baje hamwe baterateranye uburyo bafise, bazamurane, baterane intege, batera intambwe y'ubuzima, bagere ku cyo Kristo Yesu agomba ko tuzogerako. Kuko Kristo Yesu ntiyaturemeye kuba bakene nuko amaduteza amashi, kuko birababaze kwa mutega amashi ngompa, ariko biraryoshe ko nawe ugorora ikiganza ugakora ugacuronka nawe icutanga. Ego abakenyezi bo mu ntara ya Gitega, abakenyezi mu gihugu c'u Burundi, abakenyezi batwumviriza bose, nibagira umutima wo gufashanya kuzamura uri yari hasi, bamuzamure nawe niyazamuka azozamura abandi. Ko nkiyo mitahe twabaha bayitugarukaniye, ntitwaca tubika, twaca turaba abandi bari muri ico gihe kitari ciza, tukaca tuvuga ati wewe rero uwo mutahe ufise uhurya, tukaca turaba dusuzuma ko nawe asigaranye uwundi mutahe ngo abandanye akora. Tubona bitunezereye gose kandi biraryoshe. Ego murakoze. Mukenyezi tera intambwe y'ubuzima ni imwe mu migambi y'ikirangurwa mu ishengero rya Plein Evangile ry'Igitega, na cane cane mu bakenyezi. Mama Apotre, hari ingeso ikunda kugaragara mu bakenyezi, na cane cane bifatiye ku bishobisho canke amarangamutima, aho benshi banka gukora, batinya akazi, bakirukira mu mashengero, aho bavugishwa ko ibintu vy'imigisha. Mbega abo bantu bobahanura iki? Abo bantu no bahanura, d'abord no banza guhanura abo bantu bagomba gutega amashi no kuja kurondera amafaranga mw'ishengero. Mw'ishengero nta mafaranga ariyo. No bahanura gukoresha amaboko ahubwo kugira ngo biteze imbere, bimara ubukene.
ntibazere inze mu kirundi bavuga ngo no kuzera inze kuko kuzera inze ntaco ntibizamura umuryango ahubwo biwusubiza inyuma twabigishije yuko igihe cyose batazorondera guhabwa kuko iyo uri kurahabwa uba uri munsi y'ubuja mugabe iyo uri kuratanga uba uri kurabandanya kuduga nanje no batera intege yuko borondera gutanga nyabo na bagafasha abandi kugira ngo abo bafashe nabo baze bafasha abandi tuve muri iki kintu c'ubukene bwacinyije abakenyezi. Hariho abandi batambukanye benshi babongere baca baronka akaryo ko ku exploiter novuga gukoresha nabi abanyeshengero babo kugira ngo ahari bo bafashije mu bikorwa byo kwiteza imbere bakashaka ko abo banyeshengero babo ari bo bateza imbere mu kubakoresha ibikorwa bizana inyungu zabo. Bega abo batambukanye baba bintumwa bubavuga kwiki bubaha impanuro yiye. Nibaza ko bataba baratahuye umuhamagaro uwo ari wo kuko abwirizwa kuba wenyene icitegererezo akaba karorero. Jewe nabereye akarorero abakenyezi bo mwishengero ry'iwacu nababereye akarorero mu gukora ndakora kandi nkumva nezerewe ko nkora ndarima ndorora ndateka nkagaburira abantu ndakora n'abandi nico no bahanura nta muntu ashobora gutungwa n'ishengero ntashobora gutungwa n'abanyeshengero kuko nabo bakeneye gutunga imiryango yabo aho uko ari bo boza kunkorera jewe ndahindukira nkabakorera ego ko nk'ubu iyo mirima nibo bayikoramwo arakora nkamuhemba kandi iyo twimbuye sindabamwe naramuhemvye ndamenya ngo mu rugo iwe nta biro 3 vy'ibiharage biriyo nkamuha akabijana akabaho si wazonzanira ahubwo je nzomuha ego nohanura abandi bavyeyi kuko abari umuvyeyi burya umurongozi umudamu w'umurongozi abari umurongozi nawe nohanura kuba abavyeyi bayo mashengero barongoye bakababera icitegererezo mu buzima nabo bakabereka ivyo bakora bakabishira mu ngiro. Ego turabashimiye cyane mama Apotre ibiganiro muduhaye ku ntege muri ko muratera abakenyezi n'ingene muri ko murabakaruro keza bituma abantu benshi babaha ku muti atari uko mubibuze mugabo mugashira imbere gukora Imana ibahezagire cyane. Amen murakoze namwe Imana ibaho umugisha. Amen. Turashimiye cyane bakunzi ba Burundi Gospel TV bandanya mugira subscribe bandanya mugira share mugire na like na cyane commentaire kugira ngo dushobore kumenya aho twokwameliora aho twogumiza ikintu twokongera ko kugira ngo mubandanye muhezagirwa bakunda cyane. Shalom shalom.